ariko vraiment urana kuva hona mu telefone yereka ndagugara amapere 20 atariko aranyitaba akagaye kuyu mugabo kweri urabona anyitabe yabonanye na keke wiwe arankopiyeko sha wapi vraiment akana kona kagaye karenze nanje no munsi kivumbi na yashu ndaraba nanje ko yinjira ngaha urabona nukuri ariko mana kubera iki bino bintu vraiment sharindira nawe muga yarabonye ko ataca maze kweri arandaba ngira kangwiza n'ubusa akavuga ati wewe uri umuhi byashanda kigenze gute kate taxi ndabasanga ho bicawe noca nkora igafe kweri noca nkora igafe akurambonera vraiment mana yanje hey leo kweli nitampasua urabona kuva he Chérie ça va Bibiki ndakubajije maze kugutelefona mapera ngahewe utari kuranyitaba uvuye wantelefone wewe uvuye wantelefone uvuye amapera 200 hera unanazibonye nubu hera urasubiri wowe kumeze gutyo meze gute none aperi mvuye kukaza ubunyene uvuye ukazi uri mukuri ivyo mwarimwe mwe na keke bambwiye naho mwari mwicaye bambwiye ivyo mwarimo burya nase kuhakatira kubera ko nanivuga ati reka ntaye kuraba abana uno musi ni winjira kwa uno musi ni winjira ije ko bikura ndabikura hehe mu mutwe wanje mu mutwe wawe uno musi ni winjira jewe nawe tuca tubira donc sininjira iwanje ntiwinjira ujya mukobwa sinarinzi yuko sininjira yigira injyajya imbere yanje akigira injyajya kaza ngo n'umugenzi wanje nishano naririye uri kuvuga nini ndakubwiye no musi ni winjira ngaha urikora ntwenza cyangwa urikura ndiko ndagutwenza raba mapere nakuhamagaye none wana nazisomye za pere yari muri silence wanse kuzitaba kubera iki Chérie ndahubira ikintu kimwe iki tubahana iki ibintu by'ama blague ntavyo nkeneye genda hariya kwa keke umviriza genda kwa keke hama genda mubandanye jewe bari je nsohoka none jewe bari je nsohoka none ugomba ko gukubita bisa ni bisa kubera kutanyitavye misi yose wamushaka yuko jewe misi yose urambisa ntumbisa ubu rero je nugaye ufunzo gwinzu ntago ndaguha wowe warimenyere hajya ndakureka nkakwihorera ukibaza ngo umwana uri kurabigirira urashaka kumpa amahoro kambisa nkinjira mu nzu nkakubisa sohoka ahubwo usubire iyo uvuye sohoka usubire kwa ndaharura gatatu tarambisa tiva mu voile tout de suite urambisa ntumbisa sindakubisa urambisa ntumbisa urambisa ntumbisa waramenyereye sha oya sinsohoka sohoka mvira mu nzu sinsohoka mvira mu nzu sinsohoka nanje sohoka mvira mu nzu yarutse urabona combien de fois umuntu Yeko ndamusora urufunguzo ndarutara gute urufunguzo ndarutora gute kamukama wanje kunje ndushe urufunguzo ndarutora gute yagiye yugaye ndarutora gute urufunguzo rwanje bensa kumutora gute urabona isegeta y'umugore antera stress nagomba kumubesha keke kubera iki amumubesha nkande nta nakimwe abuze mu nzu nta nakimwe abuze sikwasa urabona vraiment urana yagiye nanyugaranye urabibona ubube gito bwiwe
kandi nkabibona kuva kera umugore ko tuzoshobona jewe ebana reka nje kurondera umufundi azanyugurure muvyeyi wapi ndashaka bari rwafunze ngo nje yataye Imana yabimpaye naba ntomboye ariko vuma urabona ko mbye dupfa abagore baterana stress ntahe mwarushe namenetse umutwe nire mu kazi ntapfuye nabi ariko umugore mantera stress guhera rende gushika dimanche nungo bijya bikiriki ntacabuze cyambere cya kabiri nta kintu namukorera mu rugo abana babayeho neza naco ntabakorera ubu aragiye sinzi niyaroye ararindeye gusa zombona kandi ngiye kumufatira ibihano ubu ngiye kumufatira ibihano hamwe avuga ati ntigwita kirazira misi yose jewe vraiment ndataha nkuko umengo sinashe mu rugo rwanje ntazinzi ngene yubatswe ariko ubonye atanga kuntera ama stress ibiki nasha abagore wapi ngabo reka nzomwera nkenda muhosora bijya ndamwiga buke buke naka tumanye ndayizi bashaje nkoriki bwo nkoriki uko biri kose sinzi ibintu yagiyemo kugira afise iyindi map afise yanteye stress nkuko umengo Oui, Keke chérie. Allô? Oui. Injira harugo. Ndi no muri jardin. Karibu. Muri jardin. Chérie, ça va? Ça va? Neza. Karibu. Nakuriyanze. Meza. Hiwi. Waje ni iki? Nafashe taxi shaje kumana amadeplacement magoye muri iyi minsi. Byagenze gute? Byari bingoye none ku telefone gihuti habaye iki? Ndakubarira. Ndakuba kuzana gake. Zana gasitro gakanye. Ariko urafise ikibazo? Ndafise ikibazo. Ku telefone. Evrare zana citro ikanye nakarahuri. Gihuti gira. Azone bwa guhamagaye muhira. Ndakwihamagari. Ariko rero mpamagaye nk'ubu yoca asanga ngaha yagiye sinzi yagi kandi ngene bato katagaruka no musi kweri katagaruka sinibaza kwe twashwanye mu nzu je natashe mvuye ku kazi kuko byahora shitse sanga umugore yagaye neza mu nzu ameze ku muryango mupfuye iki nta nakimwe ngo mvuye ngo atakanura wewe jewe akamura wewe hari ibyazi ngo yabonye ama message sinzi byo usanga udashiramo kode muri telefone yawe je nta kode shira ntuntera ibibazo ndagusabye oya urazi gituma urabizi ko zikora umugenzi wanje jewe ngwane yabaye yaranterefonye amapere menshi rero nari mu modoka ndiko ndataha telefone yari muri silence niyo nkiva ko numva ndushe ndi marare bandi nje kuryama nduhuke napfuye gushika mu nzu ndugurura chansanga ku muryango ameze uko ngo subira ivuye ngo taha subira ivuye ngo genda muri abo bagore muri ariko nawe kwiraratwe none akwirukana mu rugo by'iwawe ibyo birabaho abagore mwebwe mugira tekana yamenye umutwe none bigenda gute handi ko ndariga n'umwanya kugira ngo abana ndabe none abana ho baca bashika batabona mama wabo ese umugenzi bwanje nawe bigiye kugenda gute tugiye kuza turahurira he abo ni muhebane duhebane muhebane oya igiye kugira ikine neza umenyana n'umugore eje maze kwageza ngo amuhaye ishano cenda wigarama ishano nari muhaye yarafashe ngo bamutoye ishano arafise ama video ndamufata
umugore wanje aragoye barashura mu gihe ati nimba ibindi bintu wanyoye uvugisha ukuri kumwagiriza kuko nahavuye akomeye ameze neza n'ingeshano nari muhaye je no bingeza hano vraiment amagorwa ngo uriwe hajya ko namuhaye ishano jewe ushobora gutaha iminsi yose umugore nta bana umengo sindi umugabo mu rugo ndataha induru bisigura ko kuganza iwanje ntigikunda kabisa none sheri ndakubaza cyo bibandanya gute byanje nawe byanje nawe cyo bibandanya gute none ngwanira hehe ngwanira hehe umugore amazi kumenya ibintu haba ari ibindi bintu umuntu acagerageza guhindura ikintu cyambere urafise amakosa gute ashobora gufata telefone yawe turusha hari igihe wibagira n'ivyo uri mu kubera akazi kenshi ugasanga message wiki telefone ibaze jewe ukuntu acayibuka ukuntu ndumugenzi wiwe wa hafi ndamubwira byose baba ngose mpendura bizi ndiwe ko nayo ntabiguhisha byose akubwira nawe agaca asanga ahubwo ndamuzunguruka rero ndakubaresha keke dufate solution nawe dufate solution kandi amwereke yuko bishoboka ushobora gusosha kandi hajya yirukanye no Burundi Burundi hanze mubwira ati ndafise undi mugore ndabe ko atacaze turabe ahubwo umubwira ati keke yashitse ahubwo arurimo we ko wasohotse urabe ko atashagaruka ndamu telefone ndamu telefone yego aragaruka ndabivuga wumva ngira twicira amadiri yacu ni hari bwagereye ko dufata ino decision twari tukiriko turamenyika yantese rese biteye ubwoba ntazi ibyo nshaka ntashobora kwitaba niba yigumuye nkuko sinibaza ko kwitaba aritabasha aritaba ko nabyo ndazi ko hakeneye allo ni sawa uri uti subiramo twumva ingo witabe keke ngo aragukeneye turi kumwe muhira ngo gakuramutse none ego ugiye rugo ntirupfakaranano mbe warubizi ivyo nihari tumbwiye ngo sa ngo keke nari si warusohotse none reka tugwinjire rero ko yasize kuko dufise plan ukuntu twabigize kugira ngo tuzobikore mugabo wewe nyine aravyikoreye haza abagabo icari ico hajyasha abagabo oya aravyikoreye umugabo ntushaka kumufata nayo muri ibi bihe turimo ibi twabikoze turushe bitugoye mugabo wewe arabidukoreye neza mureke rero natagaruka turabe none shiri masahari karanjana ngo manje gutora abana reka tugende tujanye ndabe nabo bana shabaramba none baza gutaha kwera tabana mama wabo urumva amfete ubwo umunsi nari hari ico yakuburana nta n'ikintu niki mu rugo kira kintu ndabizi namuhaye amahera vuba yaje aragenda mu Rwanda aratembera n'abagenzi aragaruka ibaze kuko ubuzima azobukora hagenda mufatira ibihano azobibona ari muri ndiro aragaruka ko nahane bashazoza muga nanje ndomwereka icari ico Mugicho abanyeshuri ndishobora guhebana. Ndishobora guhebana. Ntibikunda. Icyo ashira agapira hasi. Hama keke. Oui. None ubona ku mugoroba tuzagusohokera hehe? Abana batwaza kuri plage. Numva nkene yantu. Kugira ugabanya stress. Kuri stress vraiment n'uburuhe nari mfise. Yuho biroroshe. Yagiye ubunzoze ndaza. Kuko ari mu rugo rwanje. Nduhuka bikwiye. Amachi yaza akagumaho kandi naho. Niyo ntagaruka. Hajya ntumve ko narankunda hajya. Hajya arankunda. Hajya umugabo nahaba gukunda. Agufatanye uyumvise ko uri ngaha. Nta n'iminota 10 za kwereta mubonye ngaha. Ahubwo kuya yumvise ko ndi ngaha. Araza kugira ubwo avuga ati ibyo bise umukobwa. Ntaruko nyene afise akantu. Umukobwa yiyumviye kuza kwinjira mu rugo rwanje kandi nasohotse. Araza kuntanya rero usikizi yijanye ubigiye koroha ndagukeneye nzo gironka ntiyaraze ko dukundana hajya yabonye muri message message ya mukanya hajya message uje kumuraba abaze kuje kuraba we nga ntiyaraze
relation reka rero abibone nta mugenzi bo reka w'ukuri dufate aba. rero dufate he ku mugoroba Dufate kuri Van Beach niho hari akayaga keza kumbe kaga keke reka ahubwo Ugaheruka ndagusabe ntituze kugenda dutevye nko mu ma 17h naho baryoshe oya 17 haracyari kare ndakugenda abana bavyutse ahubwo nyereka tugende ubatore nashe mavenda basiga ahantu banywa agafana cye tugumana nawe ndabatora ku mugoroba eko niho basiga muhira bonyene turabasiga ahantu muri villa banywa agafanta baje no muri piscine hama twice tugenda turaza kubahita urakoze zakubasiga muri piscine none wumva ndabwira Evrare bagumane ngendo namwe voilà. kundi mu kazi zakubatora 19h cyangwa 20h ahubwo reka tugende ndabwira ujya mu CV abara bakomanda icyo bafungura hama baryoherwe nawe tuzaturi kumwe muri uwo mwanya ahubwo reka tugende ntuhavucegwa kubera amasaha yageze yageze usanga bahagaze kwibarabara bandindiriye tujanye tujanye